ndababwire nibanga mutari muzi jewe umuntu wa mbere yatumye numva ashaka ko nokina filme ni Alvera. Alvera muhimbara kubera ki Alvera? Alvera urumva je basi mu bisanzwe narakunda kuraba filme yakinye nkakunda kuraba haro filme yakinye ituma numva ashatse gukina filme filme yitwa umwanya. Umuntu wa mbere narondeye maze kugera ino ni FANNY LAVINE. FANNY LAVINE naramurondeye nkishika ariko ntibyakunze ko tuganira kwa since yarakugaye ko nyamurondera naramwandikiye naramwandikiye ndamuramutsa nawe aranyishura ariko mu nyuma ibyakurikiye ntiyanyishuye. uri mu kinogo baguhambye umuryango byari bimeze gute bavyakiriye gute? Nyene mama narabimweretse ndayimwereka ndamubwira ati wayibonye acavuga ati Yesu wanje bariko barasemera umwana ngo Yesu wanje ngo nukuri kazusanga ngo gukina ibintu nk'ibi ngo uzoca ndakubwira ubivemo. Yaragize ubwoba kandi jewe ubwanje ntagize ubwoba yaragize ubwoba ndabibona no mu maso aravuga ati ibi nivyo ugenda gukina nukuri nzoca ndaguhagarika. Uwari yambwiye ngo dukundane nkamwanka kandi namubwiye ko ndamukunda. Gute rubwira umuntu uti ndagukunda hanyuma ugahita umwana? Urumva hari ukuntu ushobora gukunda umuntu ariko udashobora basi utumva yuko ushobora kumwemera udashobora ubona ati jewe ujya mu nkunda mukunda ariko sishobora gukundana nawe. Sinzi kuko impamvu sindakwakira neza ndamukunda mugose ushobora gukundana nawe. Naramubwiye ndagukunda ariko sishobora gukundana nawe. I guess wantu hello bakunzi ba G5 Media umeze gute murameze neza twe turashimwe iteka kubera ko tukiri impundu amara imbere kadushimire mwese mudukurikirana aho muva mukagira twizere neza yuko namwe mumeze neza nkuko bisanzwe ni Elma Love mwarimu murabizi neza yuko mbandari kugira ngo ndabashikirize the exclusive news hirya no hino mu mice itandukanye muri abana bariya abo mwabuze hose hano no muzobasanga ariko kandi mbere ko dushika muri byinshi mbanze ndabasabe byimva mutima tubanze dushimire Uwiteka yoyo yaturamukije amahoro ndetse ikaduhereza ano mahirwe yo guhumeka kubera ko kudahumeka ni kintu kimwe mu bintu bishobora gutuma atakintu na kimwe ushobora gukora. Hariho benshi bari kwagura zino mpemu, hariho benshi bari kwatanga amafaranga menshi kugira ngo bashobore kuronka amahirwe yo kubona uno musi mu kugira ngo baronke zino mpemu. Ubwo rero wowe wagiriwe ayo mahirwe atakiguzi watanze ku Mana, wowe wagiriwe ayo mahirwe atakintu na kimwe wahereje Uwiteka, wumve neza yuko ari ubuntu wagiriwe nayo. Jewe n'umutumire wanje tumeze neza, jewe na mutoyi wanje, jewe na sister wanje turi fresh kabisa, turi good. Benshi mura amuzi, benshi muramumenyereye mu bikorwa bitandukanye hirya no hino, bamwita nono canke ukamwita amazina yose ushobora kubuza bivanye no kuntu wamumenye ndetse niwe ni filme yatumye umumenya. Numwe mu bakinyi beza cyane, numwe mu bakinyi ubana neza yuko bakora neza muri industry ya plus 257 ndetse bari kwarazamuka ku rwego rutangaje, ndetse ubana neza yuko ahari ibyo ari karakora byose abikorana umutima ushimye. No turi kumwe n'umuzi nk'umutumire wacu Uwiteka, turafise byinshi zo kuyaga nawe, turaza kumenya neza background yiwe y'indani, turaza kumenya icyerekezo ciwe, turaza kumenya icyagona n'ibindi byinshi. Ubwo rero tubanze tumuhereze ikaze, mumufashe imiriro myinshi muri comment, mumufashe emoji za love nyinshi muri comment nimba mukunda. Uno numwe mu bantu batumye filme vyamaho ifata igihembo ciza muri festival. Numwe mu bakinyi babigeme ashobora gukora ibintu mwibaza yuko vyokora baki, we warabikora ataco yitayeho. Nono ikaze cyane. Murakoze. Umeze neza cyane gose. Ujya kukatwire kusanzwe uvuga kweli wewe? Eko. Sure. Abanzi baramenyereye. Kumenga genda kumenyereye ubwanyu. Oya, jewe. No musire no higira umwana mwize imbere ya kamera, jewe ndakuvugisha. Nta kibazo. Turamukiza kwanza abadukurikirana. Ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana, ndabakunda cyane kandi ndabubaha. Hajya neza batakuzi. Batakuzi fresh. Amazina nindi?
amazina jewe amazina nahawe n'abavyeyi ni Nduwamutima Ninive Noella, ariko amazina nahawe n'abantu basanzwe bankurikirana mu bintu vya filme, nahawe izina ryitwa ngo Uwimana Ange Neila. Hama amazina nahawe na filme ni Nono. Ego. Uwimana Ange Neila. Hanyuma Noella rishariva hehe rero? Noella niryo nahawe n'abavyeyi. Sure. Ego. Okay. Neza hagiye Nono. Usa n'ukiri mutoyi cyane. Ariko ngo ntukunze kuvyemera mu bantu. Nimba atari banga. Nafise imyaka ingana. Apana iryo nimba atari banga gikuremo. Kubera ko ari banga. Ni banga. Kubera iki rero uhisha imyaka? Nguri kuzi. Urumva je sindayihisha, ahubwo mbashaka kugira ngo basi nanjye ngira ikintu ciwanje personnel kitagiye kuri réseaux sociaux. Ariko filme wayihereye he? Tuzaneza ku bikorwa bya filme. Filme aho nayihereye. Je filme nayitanguye ndi muri église. Nayitanguye ndi muri église dukora ubuntu bw'ubuteatre muri église urabizi. Rero nasengera kwa Joshua. Icyo gihe sugujey. Ego. Niho nasengera muri 2017 niho nasengera. Burya nk'uko ndahasengera turagira ibintu by'amateatre, tugakina na movie, tugapostinga. Rero ibi bigenzuko mu nyuma niho naciye mbona nyene barapostinze ya movie, ndayiraba ndavuga ati kabundi je no bishobora. Ariko byaciye bipfa kubera naciye nduga ruguru Ingozi, ngenda marayo. Oya, je ndumunyawujumbura. Sure. Ndimukira. Rero cyangenda Ingozi kwa onkle wanje ndamarayo umwaka wose. Bumva naciye mpagarika ivyo bintu vya filme n'ivyo vy'amateatre. Cyane ndamarayo umwaka wose. Gusa ngarutse nagarukanye umuriro umudasanzwe ku buryo nibaza none uwo muriro uvuye. Mvuye ruguru nagarukanye umuriro umudasanzwe, ndavuga ati jewe ntegerezwa kurondera ahantu hose havugirwa filme ngende nkine, kandi ndazi ko nzobishobora. Umuntu wa mbere narondeye maze kugera ino ni FANNY LAVINE. FANNY LAVINE naramurondeye nkishika, ariko ntibyakunze ko tuganira kwa sinzi. Yarakugaye ko vipi? Oya, je iryo jambo sindarikunda kuko sinkunda kurivuga ndarivuge ku muntu kuko nanje sinkunda umuntu arimbwira ngo ndariko. Ukimuvugisha kimurondera. Mwarayazi mwarishana. Nyimurondera naramwandikiye naramwandikiye ndamuramutsa nawe aranyishura, ariko mu nyuma ibyakurikiye ntiyanyishuye. Nyene nca ndabona ko bitokunda ko ndambandanya ndamuvugisha atansubiza, nca ndamureka cyamvugisha Stone. Ninjira kuri Facebook ndavugana na Stone ndamuramutsa, nyene Stone nyene aramvugisha, nyene yanyisanzuye ko arampa nimero z'umugore wiwe. Umugore we tucatubandanya tuvuganira kuri WhatsApp. Nyene Stone yari yanyemereye, turumvikana nyene ko ngiye gukorera iwiwe, ngiye kuzandakinira iwiwe, ndanagenda turabonana aranyemerera. Turanategura na filme, arambwira ati hariho filme nako ndategura uzokina uri sister wanje. Nyene ndavyemera, ariko mu nyuma inimero ziwe narazibuze, mbuzi nimero ziwe no kuri Facebook ndabura ukuntu ndi bumuvugishe, ni wiwe ndahibagira ko harancanze. Mu nyuma rero urumva nyene tuba tutandukanye nkuko biranka ko dushaka kubonana ngo tuvugane. Hama umunsi umwe ndiko ndaraba kuri Facebook burya jewe ndababwire nibanga mutari muzi, jewe umuntu wa mbere yatumye numva ashaka ko nokina filme ni Alvera. Alvera muhimbara. Kubera iki Alvera? Alvera urumva je basi mu bisanzwe narakunda kuraba filme yakinye, nkakunda kuraba
hariho filime yakinye ituma numva ashatse gukina filime yitwa Umwanya. Iyo filime yarayikinye ndumva ndamukunze cyane ndavuga ati nanjye shaka nkine filime kandi ndazi bizokunda. Igihe rushiki Bujumbura uvuga ati ngo manondera umuntu yotuma njya mu vya filime ukarondera Fanny Lavine ukarondera Stone kure ko utashotse yumvira ati kandondere Alvera we yatumye numva umenga no bibamwe umenga ndamuri ruhande no akora vyiza. Alvera nabo zinzira ncamo kugenda muronye ariko abo wumva narondeye nuko nari naronse uburyo bworoshe bwo kubaronka kugira ndabavugisha ariko iyo ndonka Alvera niwe nari buhereko mvugisha rero ndi kuri Facebook rero nca ndabona kubera icyo gihe hari 2020 ntuzenya X-Ray yari karakina filime yitwa Ubuzima agakino k'ubuzima so rero ndiko ndaca kuri Facebook nca ndabona ahantu ikiganiro Alvera yakoze yavuga ati ngo ndakunda inyishu media nyene avuga amajambo menshi yerekeye inyishu media ndavuga ati je iyo inyishu media ngo ndayirabe ndayironde wone meriki kintu nawe yemera n'igiki ndavuga ati je ngo ndabiyo inyishu media gumavuga ndagenda kuraba nsanga yarayikinyemwo nsanga yarakinye muri iyo filime Ubuzima ndaryoherwa cyane kandi iyo filime narayikunze ndavuga ati ego vraiment barakina neza burya nca ndamwandikira X-Ray ndamubwira ati je nshaka ko nanje nkina filime icyo gihe kweri X-Ray yaranyemereye aramvugisha arampana nimero ziwe ndamusanga inbox ndamuvugisha X-Ray we byaroroshe kubera yaciye ambwira ati nta kibazo uzoze nawe muri timu y'abandi uzoze ndagupresente nyene ngira yari Imana yashatse kunshira inzira cha tuba turahuye uko na X-Ray aramvugisha arampresenta mu bantu bari basanzwe bakorana mbere uwo munsi naciye ntahana anantekereye n'impanuro arambwira turabona ko ugira utangura ibintu vya filime uze witwara uze wirinde ibi nibi arampanuranye n'impanuro nyinshi cyane numva ndabikunze cyane bwa ati shawo uyu ni wenyine dukwiye gukorana anampanura ubwo vya filime mba ndabitanguye uko urabije mwuko umaze gushika rero muri iyi nyinshi media X arakwakira aratangwe kugukoresha haragera igihe wari kurakora filime vyamaho abantu bose rakumvira ikigongwe kubera acting wari urimwo yariteye ubwoba gushirwa mu kinogo uguhambwa uri muzima nk'umwana w'umukobwa ukiri muto byari byoroshe kumva ko byakira ndetse ubona neza ko ataburambi wari ubifisemwo wabije mu bikunda nta gihe ugeze uravuga ati naraciye mu repetition menshi atandukanye hino no hino byari bimeze gute ndifuza kumenya iriya shusho yo kuzikwa mu kinogo kuko nico kintu cya mbere je cyatumye making attention kuri wewe ni butakizi navuze ati umwana w'umukobwa arinze agera kuri no ntambwe umwana ararenze kuvije gihe je natangwe kugukurikirana ndifuza yuko menya byari bimeze gute nibihe bintu byakugoye gushika kwa X-Ray kwanza vuga ko dushika ngaha anya kuguhambwa kwawe ikintu cyangoye nibaza ko atanaki kubera kwa X-Ray cyambere na mbere ntibakora repetition bijya bintu byo kuvuga ngo hariho imisi ya repetition ngo n'imisi ya tournage ya nta byari bihari ahubwo ntaratangura gukina navuga ati none ko badakora repetition je nzobishobora gute nzobihera henda bishobora ariko Imana nyene yarabibayemo sanga ndabishoboye naragiye ndakina ata repetition ataki arambwira gusa ko uko bigenze uko akanyoriantanye ariko sanga ndabishoboye benshi mu bintu batinya hariho kuja mu isandugu no guhambwa mu mva we warahambwe neza bashira kipu fresh banafurira neza ebana bandera se yashiramo n'inzigo kano mu maso hose zibira byari bimeze gute kuri wewe mbere ndagutere n'inkuru jewe muri rya film ikintu cambere kitanteye ubwoba nico mu masene yose bampaye iyo sene ntigeze ntera ubwoba ati mwene kuhambye wabona ati simple tuhamba ufurira no bati uko wavumereramo hino muzi mfireyo ahubwo jewe nta nubwo byanteye ubwoba ahubwo naratangaye sinagize ubwoba ngo cyangwa ndamuharirize ndamubwira ati ngo ntabyo noshobora yambwiye ati wewe uza kuryama ngaho hama bagufurira camba ndagiye
muhira byari bimeze gute umuryango wavyakiriye gute na cyane cyane ko hatangwe gusohoka amafoto yavuye ko tubona video ibintu byari bimeze akugaragaza uri mu kinogo baguhambye umuryango byari bimeze gute bavyakiriye gute nyene mama narabimweretse ndabimwereka ndamubwira ati wayibonye acavuga ati Yesu wanje bariko barasemera umwana ngo Yesu wanje ngo nukuri ukazosubira ngo gukina ibintu nk'ibi ngo uzoca ndakubwira ubivemo yaragize ubwoba kandi jewe ubwanje ntagize ubwoba yaragize ubwoba ndabibona no mu maso aravuga ati ibi nivyo ugenda gukina nukuri nzoca ndaguhagarika ariko nyene mama ni kubera nyene ari umuntu stress nyene yarabitahuye mu nyuma ndamubwira ati none je ko ataco vyantwaye kandi nta ngaruka mbi vyangizeko sinagiye kwa muganga sinababaye umva ikibazo ari iki hage no yarafise mama wenyene oya ndafise na papa none papa we yabivuze kuyiki papa nta mwanya abifitiye oya je gusa kenshi iyo ndiko ndavuga mu bavyeyi banje nsanga nabuze mama cane mama niyo nasanga nashize imbere niwe gikundiro wawe cane papa uravyumva na papa arabizi na papa arabizi nawe urabivuga ubwo usanga mama ahora gushigikira mu mafuta nanje nkamushigikira mu mafuta abana dukunda abavyeyi hageze mu mafuta baza kutuvugira papa no kuri umwana ngene namutumye kumbe wiri wahatazi na papa arabizi kweri ko nkunda mama ugeze muri filme birafatishije utanga kubona abantu bose bavuga izina giwawe aho cyangwa tugenda namubonye iriya hiti wumvise imera gute mu mutima urumva mu bisanzwe ntaratangura gukina film ico nico kintu ca mbere nari nifuza ko basi ndenganye mwibarabara nkagira nka accident cyangwa nkagira ikibazo ntihabure n'umwe amenya ndenganye nko mwibarabara nkaramutwa n'abantu nyene ntazi nyene numva umengo noba ndose famille nshasha ntazi abo duhuye mwibarabara bakandamutsa nyene nkumva ndaryohewe kwinjira muri filme benshi batanga gutega imitego bakikona na next rate ho karabaye tuwo mwana mu mezi abiri tuzatubona inda itanguye kwegera imbere ziriya comment wazakira gute niye mpanura umuvyeyi yagutekereye acyumva neza kugiye mu vya filme gusa nyene zijya comment nk'umuntu nkiri mushasha kandi nyene urabona yuko muri filme uje mu gisata muri industry uje ebana ugize gutya usubira inyuma muri babiri waje wenyene barabimbwiye gusa nyene nka jewe nari nkiri mushasha ariho nkishika bakamvuga ko amajambo nkayo urumva sinari kureka kubabara nyene narababaye ndagira amasoni ndagira ubwoba ariko mu nyuma naratinze ndamenyera ko ya X-ray yaguma ambwira ati none nivyo nyene batabikuvuzeho ntibazokumenya nyene utegerezwa kuvyakira kubera arama n'uburorero bw'abantu benshi bavugwa cane bavugwa ko ibintu bibi arama uburorero bw'abantu nyene benshi cyane avuga ati none je numva ari bisanzwe none nimba babimvuga ko atari byo je byo ntwari iki nyene cyane numva nihaye amahoro nyene uko wow muhira naho mama rero muhira mama ndazi ko kumyaka ufise n'inshingano z'ishure ufise biba bigoye umuvyeyi ukurekura ngo ugenda muri ibi bintu tubifisemo sivimbi ku bavyeyi ku bantu batabirimo je mora ndavyumva babivuga ngo biba bigoye ko bakurekura ariko jewe iwanje vyaroroshe kwa mama ni nawe yampaye amafaranga yo kugira ninjire muri timu ya X-ray niwe yampaye amafaranga niwe urabona niyo hageze muri tournage nabimubwiye mama namubwiye ati mama je mu gatondo ndaje muri tournage kwa X-ray niwe aguma ambwira ngo nyarutsa urukuracereza abandi bantu nyarutsa urukuratewe niwe aguma ambwira ngo nyarutsa ngo urukuratewe ngo uracerewe aguma ambwira ngo si nk'umuntu aguhamagara wewe ngo si nk'umuntu aguhamagara wewe burya aba yumva yuko nyene gutonze neza n'amasaha uvira ngaha ngo bakubwiye sizere ushika sayi umva nyene cyumva ni kuje kumenya no amafaranga ya mbere waronse muri film vuga ati amafaranga nayo bampembye kugikorwa nakoze wayakoresheje iki amafaranga ya mbere nari narabivuze vraiment nari narabivuze ko amafaranga ya mbere ndose muri film nzoyaha mama
Wow. Nagiye nube kwakoze ikindi kintu utagiye guhereza mama hora kuvyura buri munsi akubita inkoni kigenda aho shigenda. Ya. Nari narabivuze kandi mu biganiro byose. Wari kubyumva. Ugiye ukavyumviriza ibiganiro byose nakoze. Navuga ati amafaranga ya mbere nzoronka muri fire. Nzoyaha mama. Kuko agiriza ko X-ray musohokana. Byaboneka ku mbuga zitandukanye abanyembuga benshi ndetse bakagomba kubihamya bivanye n'amafoto agenda agaragara hirya no hino bire bintu byari mu muco bimeze gute jewe kuba barabinyagiriza kandi jewe muri jewe nkabona ko atari ibyo sure X-ray arakubagana nigeza aturahinga ashobora kuba kubaganira ahandi ariko jewe aranyubaha kandi cyane amfata nka mutonya wiwe amfata nk'umwana areze muri filme urumva aranyubaha cyane burya n'umuntu n'abantu mfinisha X-ray ntarimo mu bantu muramfinisha turi muri tournage sinatisha abandi bose ariko X-ray sinigana mufinisha kubera ndabizi ati ujyanye turubahana ni papa wo mu bikogwa nene hageze muri sene yiwanje nawe niho tublaga nyene hagati y'amwaka tukablaga ariko abandi bose ndabablagisha umwanya wari wose ariko wewe ndamwubaha kujya nyene nubaha papa ntamufyinisha niko nawe ndamwubaha kabisa yes nuko abakunzi ba G5 Media turi kumwe na Nono tuyaga ayacankari twumva byinshi muri kariyeri yiwe ya filme ariko kandi mbere ko dushika kure reka nkondira ndabasaye mwese mudukurikirana nimba hari umuntu amubonye for the first time imbe neza yuko yatanzwe kubera ko mu bakobwa bafise impano jewe ubwanje for myself nta bujyajya burimo nemera uyu mwana arimwo pe ubwo rero umvise umuntu je nemera umbe neza ko watanzwe ku butaramumenya so wirukira kuri X-ray bam kugira ngo urabe ibikorwa byiwe ndetse season ya gatatu ya vyamaho igiye kuza vuba cyane vuba cyane umunsi mujya gutora igihembo wagiye umutima umeze gute festival umunsi tujya gutora igihembo je sinayindi ntwanagiye kuko kibatakujanye so urumva ka X-ray yambwiye ati bitangura 18 bigahera mu 22h rero nanje ndambwiye ati jewe sishobora gutaha izo saha sishobora kugenda izo saha ngo nce nta izo saha ntaha muhira muzokunda mwebwe muzogenda hama nanje nzomenya ivyavuyemo muvuyeyo baca barambwira ati we nta kibazo we uzogume muhira ni waba wa mbere uzobona tugusanze muhira iryo joro nyene nutaba wa mbere naho tuzoca tubivugana kubera hari vendredi ndacavyibuka hari vendredi gacha samedi tuja muri tournage tuja kubandanya vyamaho nyene samedi acavuga ati we ni waba wa mbere turazi iryo joro nyene ariko nutaba wa mbere tuzobikubarira muri tournage samedi cavuga ati sawa burya ncandagenda ndiryamira nyijoro nagiye numva badodora ni na mama yagiye kugurura abona nibo acaraza arambwira ngo ba X-ray bakora kurondera cyanda sohoka n'ibitiro mbona bose baje n'urwamo n'induru ndavuga ati nibiki barabanza barambesha ngo wabaye wa kabiri ngo ntiwabaye wa mbere nyene cyanda ryoherwa nategerezwa muri competition we abantu nka FANNY LAVINE bande ari n'ijya mbere ngiye mu mahiga nyene ndaryoherwa ariko mu nyuma bacabambira ngo turakubesha wabaye wa mbere naratanze nararyohewe ndavuga ati sa nyene byaranangaje kwa jewe bagiye gutora agashimwe ndababwira ati mwebwe nubwo mugiye gutorera intore ntindi mugiye gutorera intore ntindi kweri kubera niyo nabona ari nziza nyene Imana nyene yarabikoze sanganije nabaciye ko nabaye wa mbere narashimye gusa wimva gute rero kuko ubaye wa mbere ya FANNY LAVINE ubaye wa mbere ya Arvera yakubereye ikitegererezo wanashima avuga ati ndabijemo kubera uyu muntu bamimimiheye bari hajya bakadoha vere bari hajya wewe urataruka wivira hiyo nyene hagati gateretswe n'Imana ati umwana batari bazi bo ntibanamushira no mu mutwe bra urumva
sinzi byarandyoheye birandenga iryo joro ndagutere n'inkuru sinigeze ndyama amasaha yarasigaye kuryama nayagumije amaso nk'uko naringiye mu nzu ndafukama ndavuga ati Mana narabuze n'ikintu nosenga ndafukama ndabura ikintu nsenga ndabura ikintu nterako ndabura aho mpera mvuga ka byarandenze kabisa. Yes, nuko reka tuve hiyo tuze mu bindi tuje mu sakwerezo hegana hayi ndagukurikirana cyane kenshi urakunze gupostinga some status uvuga ati you don't need a rich man, you need a man who care about you, akwitaho agira iki niki kama kuyumvira no are in a relationship. Oh yeah? Why not? Konzi nyakwifise yo kubi obijabo. None basi wowe urukuraraba zijya sati. Ubona no bandi iri in relationship cyane hari. Mbo that's why nje nabagije. Impamvu tayirimo kandi mbona imyaka kuri. Imyaka ndayikwije. Usa n'umuntu wahemukiwe kesho karaba statiza usa no kumenga warahuye no buhungu bwo buhemu umwe budasobanutse. Urumva nyene bijya bintu ndabikora kubera ko mba mbona situation y'abagenzi banje ukuntu bameze. Rero bijya bintu mba ndabishira ko kugira ngo nereka abandi bantu basimpumure amaso abantu basanzwe batabizi batazi yuko ivyo bintu bibaho. Umuhungu wababaje mu buzima mukoreye. Umuhungu nababaje mu buzima. Mu buzima bw'urukundo wamukoreye. Kavuga ati none vraiment arambabaje. Umutima wanje urabaye kubwanona. Umuhungu jega mana yanje ko tabahungu mbabaza. Je nta muhungu n'umwe ndavuga ati ndakunda uwari yambwiye ngo dukundane nkamwanka kandi namubwiye ko ndamukunda. Gute rubwira umuntu uti ndagukunda hanyuma ugahita umwana. Urumva hari ukuntu ushobora gukunda umuntu ariko udashobora basi utumva yuko ushobora kumwemera. Udashobora ubona ati jewe ujya muhungu ndamukunda ariko sishobora gukundana nawe. Sinzi kuko impamvu sindakwakira neza. Ndamukunda mu rwose ushobora gukundana nawe. Naramubwiye ndagukunda ariko sishobora gukundana nawe. Kubera iki utoshobora gukundana n'umuntu wumva gukunda? Nyene kubera hari ukuntu basi ubona umuntu ukabona ibintu akora ntibihuje n'ivyawe. Donc santima zirakwerekeza kuri uwo mugabo ibikorwa byiwe cyangwa kumwitwara kubona ati nitwohoza. Wakwabaje nawe yakoze iki? Wambabaje. Watumye no munsi uvuga ati ntabwo ndi mu rukundo kabasha kuri no sa. Jesse ndaba. Dia ex kapo usikeshe ngiri kose yaga kwa nono. Sindababazwa no kuri mu rukundo. Sindababazwa. Babazwa urababaza gusa. Sinzi oya simbabaza kandi sindababazwa urumva ndaho. Kuri zika status zigenda zifatiyeko. Yamaze gushuka kunda no muhungu afise uburyo runaka. Uburyo? Inoti mu bisanzwe. Frank. Je urumva. Je umuhungu nubwo yoba afise amahera gute nta mukunzi sishaka kumwemera. Sindi nk'aba bakobwa usanga umuhungu amwemeye ngo nuko afise amahera. Oya. None mu rukundo ameze gute rero? None muri relationship n'umuntu aba ameze gute abashaka umuhungu yitware gute kuyogira ngo akomeze kumwatira? Nawe ugeze kure. Nukuri kw'Imana ugeze kure. N'ivyo bintu nta n'ivyo nizijeyo. Nukuri. Kuko mbwiye ati jewe nta muhungu afite amafaranga ashobora kugutuma yonkumvira ko ndamukunda ko yage amafaranga yiwe. Nyuma musha nifuza kumenya buriya rero wo mu rukundo uri wa muntu umeze gute? Cyambere na mbere sindi babakobwa usanga mu rukundo bakundanye n'umuhungu afise amahera atafise abakeneye ko amugurira ikintu cyaco cyose ashatse. Oya je ndi wa mukobwa nimba dukundanye ufise amahera cyangwa utayafise jewe ikintu ciwanje ndacimenyera. Nimba ari amavuta nimba ari kirato ndimenya nkavuga ati ndabikeneye kandi nije ndabikoresha nkavyigurira. Ntaronsa amafaranga yo kuvyigurira nkicaraho
wa muhungu niyabona ko bikenewe akabigura nzovyakira ariko atari genda mugiye ati ngurira oya je nukomeza ubundi rica agaciro kuri we niki ica agaciro ni umwanya n'urukundo gukuri I love you sana. Yes, bene data mbona nimwumve ngo sindabashutse ngo muze kumwita ku mwana wacu. Ya aracari mutaracari kibereye ku ishure nyaka ko turayaga tujajura aya nariya. Mu kurangiza iganiro cyacu uramaze gushaka ku ntambwe yaho wumve kumenga utangura gukora filme ziwawe kwita ico wawe. Cyangwa amafaranga ntarafata neza bitavuga ati jewe nda bad. Gushika numva ko nokwikorera filme yanje. Ndavyifuza kandi cyane ariko nasanze no bishobora ata amafaranga mfise ata buryo mfise. Kandi hamwe byokunda nkaronka ubwo buryo no bikora kandi bikagenda neza kuko mfise ama projet menshi mu mutwe ariko nkavuga ati none nzoguma ndatwara mu yandi ma TV ndatwara mu yandi manuze amacano bagende bikinire nanje kweri mfise uburyo bwo gushaka kuvyikorera nyene ndumva uburyo ndashaka kubikora kuko mfise ama projet menshi nabitse kandi mbura ukuntu ndi buyasohore ngo abantu bayabona biramaze gushyirwa proposition kintu kuri X rero kabwa no mumenya nakoraga filme kwanya havuga ataka filme naki wanje personnellement ntabwo bimfashe mu kuye kurya ubu no muvyeyi kuri wewe nta kintu ndazi wovuga yo kwanka kitambye ko ikintu cyo nyenda muzi ko explain ukubona umuntu amwegereye ateye intambwe avuye agiye ahandi kandi wanashimara bishiramo n'inguvu nyinshi gusumba nuko ashira inguvu wiwe biramaze gushira ico kaciyo ati akene mwambie papa afanye ibi ego narabimubwiye maze kubimubwira inshuro nyinshi kwanza naramubwiye ati je nkeneye unyugururize YouTube cyane umfashe hayo filme mfise nkeneye ko ikorwa kandi kaja kuri YouTube yanje nyene yari yabinyemereye yari yambwiye ati nta kibazo we nzobigufasha ndayigushutingira iyo filme ndayigukorere byose yari yabinyemereye gusa ubu unye impamvu tutarabitangura kubikora ni kubera ntaragera tutaraheza vyamaho agomba tubanze tumare vyamaho hama cyo twinjira muri iyo film kabisa. Yes, nuko abakunzi ba G5 Media ndazi nta kintu mutumvise kuri none kiretse ico mutantumye canke ico ntiyumvire yuko mwamwifuza kumenya ariko ndifuza ko mukurangiza iganiro ugira ico ubwiye abakunzi ba filme vyamaho. So abakunzi ba filme vyamaho murabizi ko nabandi bababwira ko ndabakunda kandi ndabubaha cyane rero ndagoma ndabamenyeshe ko vyamaho sezo ya gatatu igira isohoke muri uku kwezi nyene izosohoka uku kwezi nikuzohera izobisohotse rero ndabasabye muzogende muyirabe kuko ubu unye iryoshe kurusha za vyamaho zose mwabonye rero ndabasabye muzogende muyirabe kandi muzogire share na comment na like na subscribe abantu bose bazi ko batararaba vyamaho muzogende muyirabe vraiment ntimuzidoga kuma mega yanyu urize neza yuko izosubira gutuma utora iyindi award iyi season 2 ego sure banange uno mwige mafisi ku afisa akineneko hari iri award yazananye n'ibihumbi majaranga cya miliyoni zinga miliyoni nyene for the first time wakwisa miliyoni ku mufuko nyene uvuga ati nubwo ugiye muri team mugabo waje kwizina giwa ego mu miliyoni wariye mwangaye tuzishangiye ba ayareka awe kibasha ari kupinga ndabambya wenda gwa hiti kwanza amafaranga najari yaje kukuhendesha maka telefone nabibonye tabe kumuka oya telefone ura dokomo ya telefone yari yayinyemereye nivyo byo ntuzenya byo muri festival bitarahaba ariko niye bwaro nk'amahero mu festival yashimwe hamwe kujya kugura Yes, nuko reka tubashimire mwese mwadukurikiranye mwese mwadutije umwanya kubera ko uno mwanya n'amafaranga hari byinshi mwari gukora gushika kuri uno munota ariko guhera ku munota wa mbere gushika ku munota
wanyuma ukidukurikirana uba waduhaye agaciro wahaye n'agaciro ikiyago cacu ubwo rero umve neza yuko tugushimira ariko kandi tugusaba kugira subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze twagura umuryango sindabita abafana ndabagita abafamiye kubera ko uno musi nshobora kugira ikibazo cyo mukamfasha ejo turahura uri mu kibazo nkagufasha urumva neza yuko tuba tukeneraniye ubwo rero mwumve neza yuko umuryango wanje no muryango wa Nono no muryango w'umuntu wese ari muri industry ya +257 mugire subscribe hano mukimurikira kuri X-ray bar mugire subscribe kubera ko hari hagiye guca umuriro murabizi neza ko X-ray amazi iminsi ariko arakora ibikorwa bidasanzwe mu gisata ca filme hirya no hino mu kubatamwo intore ntindi mu kubatamwo filme zindi zitandukanye hari kwa John K mwarimo bizi neza ko amazi iminsi ariko arabakubitamwo Fair Woman ariko kandi sinisho gusa ageze kandi kwa Sabas ariko arabatamwo akantu kubugenge bakita ndahazi yakoranye na Amede Manirakeze gore murumva neza yuko ugiye kuri X-ray bam ntushobora kubura umunezero ibaza umunezero umuntu atanga handi umuheri usanga umeze gute bari umunezero mwinshi udasanzwe ubwo Nono oui wakoze kuduha ikaze warukoze ko twitaba ndetse twizana ko twaguhamagara uzosubira kutubangukira amahoro menshi ariko gukurikira uzoza ubwana ukaba aratekereza uwo mwana mana yanjye no mu kuvuga vuga no mu rukundo ugomeze ko nyene mwipe ipo sawa kuyaga change nakinene ko nyene kimbera yareka nuko rero dusezeraho aramukije hanyuma turangiza ikiganiro ndabasezeye mwese kandi mwibuke ko ndabakunda abantu bose batari bazi Nono batari bazi byamaho nabasabye mukende kuri X-ray bam muira abantu bose batari bazi Nono batari bazi byamaho ndabasabye mugende murabe abantu bose batari bazi Nono batari bazi byamaho ndabasabye mugende kuri channel ya X-ray bam mugende murabe ibikorwa byiwe byose muzogaruka kunshimira. Wow, merci beaucoup. Yes, nuko Imana baduhezagire cyane guys. Ciao ciao.